Oi bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije mwese aho mperereye abariko baradukurikirana muri kano kanya abari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kano kwisi yes nigajwi rya wa mwana wanyu wa mwana w'igihugu wa mwana w'u Burundi Mr Captain Dollar Capital the voice killer uyu munsi rero ni ibintu bitangaje ni ibintu an exclusive interview ni exclusive news nkuko nama nabemereye minsi yose kwama ndabashikiriza amakuru agezweho amakuru agenda aravugwa hirya nino agenda aravugwa hose mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi ndabazaniye imwe mu nkuru atahandi ushobora kuyumva atari kuri Buja Hit TV. Ntako tutabikora kugira dushobore kubazanira amakuru agezweho, amakuru ariko aravugwa cyane mu gisagara ca Bujumbura, cyane muri industry ya music. Uyu munsi rero ndabazaniye imwe mu nkuru ishushe, imwe mu nkuru kabisa iza kugutangaza, imwe mu nkuru uza kugira ubwoba ni wamara kuyumva, bivanye n'ibintu byinshi wari umaze kumva, bivanye n'amajambo menshi wari umaze kumva, bivanye n'ama affiche canke mu bamwe mu bantu bashira kuri stati zabo no kuri Facebook muri maze kumva. Mbega nivyerekeye iki guys bakunzi ba Buja Hit TV? Ivyo navyo si bindi nivyerekeye Isanganiro Awards. Isanganiro Awards ni higanwa ritunganywa ni radio Sanganiro, akaba ari radio iri mu mahadiyo akurikirwa cyane hano mu gisagara ca Bujumbura, aho igerageza gutunganya ihiganwa buri mwaka ku baririmbyi bagenda barakora neza muri industry ya music, duhereye kuri hip hop, R&B n'ibindi, aho uyu mwaka yari 9th edition y'icenda muri edition zimaze gutunganywa ni radio Isanganiro, aho batunganya iryo higanwa maze bagatanga agashimwe kitwa Isanganiro Awards. Muri Isanganiro Awards haravuzwe amajambo menshi mu gihe iryo higanwa ryariko riratunganywa, aho abantu benshi bibajije ati mbega mu Isanganiro Awards hariko hakogwa iki hagati muri yo Isanganiro Awards, ko harabaririmbyi tutariko turabona muri ba 10 ba mbere. Amajambo yaravuzwe, aho umuririmbyi nka Wiz Design hitugeze tumubona muri Isanganiro Awards, tukaba tuzi yuko ari umuririmbyi yakoze vyiza cyane bigashimwa. Oleg ntitwigeze tumwumva muri Isanganiro Awards. Mr Captain tundagerageza uburyo bwose bwo kuvuga ati reka manze ndabikurikirane neza, sinze kuvuga ibintu hari bwakurikirane canke amakuru adatohojwe neza, maze ndabireka birarengana ndihorera. Ubu unye cyamvuga ati wow, harageze yaho mvuga bivanye n'ivyo nabonye, bivanye n'amakuru natohoje nka Mr Captain, bivanye n'imbonesha kure yanyu Buja Hit TV. Nako tudakora kugira tubaronderere inkuru. Iyi nkuru maze kuyibona cyamvuga ati no, sishobora guceceka, reka nshobore kuvuga, fata microphone maze ndababwire mbega nibiki biriko biripasa muri Isanganiro Awards. Muri Isanganiro Awards 9th edition hari abaririmbyi 10, aho hari gutogwamwa umuririmbyi umwe yashoboye gutwara Isanganiro Awards. Uwo nawe se wundi yaratowe, mwaramwumvise, ariko nagomba ndakubwire bake mu bari bateguye, bake mu bariko barahiganwa muri ryo Isanganiro Awards. Umuririmbyi ariko arahiganwa nawe nyene se wundi yari Lolilo, twaramubonye muri Isanganiro Awards, aho yashoboye guhiganwa. B-Face on the floor Mr Insolite nawe nyene twaramubonye mu Isanganiro Awards ko yariko arahiganwa muri ryo higanwa. Double J answer again no kwishinga nofa nawe nyene yarashoboye guhiganwa muri ryo higanwa rya Isanganiro Awards. MB Data Mr Sawa MB Data mambo vipi? MB Data nawe nyene yarashoboye guhiganwa mu Isanganiro Awards kuko no muririmbyi yakoze cyane, yarakoze bigashimwa, aho yashoboye kuririmba indirimbo yitwa Ndakesera. Iyo ndirimbo yarakunzwe cyane hano mu gisagara ca Bujumbura kana handi hose. Bamwe baririmba Kirundi nabo ntibibagiwe, nabo nyene barashoboye guserukirwa n'umugwi witwa Amagaba, nabo nyene uwo mugwi warashoboye gukora neza cyane. Tutibagiye wa musore yakunzwe cyane yaririmbye indirimbo yitwa Melana, uwo nawe se wundi ni Belly Music. Abo ni bake mejeje kukubwira muri 10 ba mbere bashoboye gutogwa kugashobore guhiganirwa ako gashimka Isanganiro Awards. Muri abo bose 10 babaririmbyi nka Wiz Design ntibari barimwo, babaririmbyi nka Oleg ari waririmbyi nabo nyene bashoboye gukora cyane bigashimwa, ntibari barimwo. Amajambo ni menshi yavuzwe cyavuga ati reka ndayihoze, maze uyu munsi ndabazanire ivyo nabateguriye
guys. Isanganiro Awards nkuko nababwiye bakunzi ba Buja Hit TV, Isanganiro Awards ni higanwa rigenda rirakurikiranwa buri umwaka wose. Isanganiro Awards ni higanwa ritunganywa ni Radio Sanganiro, aho batanga agashimwe kitwa Isanganiro Awards. Yes bakunzi ba Buja Hit TV, amakuru Mr Captain agenda tohoza, nagenda arondera higanino, ndavuga ati kugira mbashe kuba yabazanira atohojwe neza, reka mpere kuri jury. Mbega muri jury vyari vyipanze gute? Oui, iryo higanwa bari bateguye ati muri jury iza gutora 50% kanama nota yo kuri réseaux sociaux araza kwa partena réseaux sociaux, bamwe batora kuri Facebook. Twarabonye tu video twinshi, twagumye tubona kuri page y'Isanganiro, twarabonye tu video twinshi abaririmbyi baguma bavuga ati murashobora kuntora mugira gutya. Abatora bose kuri Instagram bose ntibabibagiye. Oui, aho hose barashobora gutora. Muri jury hariyo Cedric Bangi, hariyo n'undi yitwa Adomix. Oui, Adomix ku bantu batamuzi cyangwa abantu bamenyereye, turazi yuko ari producteur, oui, akora music. Hariyo n'undi yitwa Delphine. Oui, Delphine nawe nyene yarashoboye gupasa aho muri jury. Mbega rero ngo vyagenze gute? Kwa kuri gutosoye neza, kwa kuri kudasize ibara girabura, kwa kuri gusizwe ibara gera, kwa kuri gusizwe amavuta, kwa kuri gutohojwe neza, ngo vyari bimeze gute? Ndifuza yuko wontega amatwi wewe mukunzi wa Buja Hit TV, maze ndakubwire ukuri kose kwivyari kuba muri Isanganiro Awards. Haramanyanga, ayo manyanga nayo sayandi niyo ngwimba ndakubwire muri kano kanya, ariko ntarakubwira manyanga naguma manze ndamuramuse Double J aho uherereye hose. Mr Captain arakora mu kijeye muta. Yes, Double J numwe mu baririnzi bashoboye gutogwa yuko bashobora gutwara ako gashimwe k'Isanganiro Awards. Twarabonye kuri stati yiwe, narakurikiranye stati yiwe, eka nanje narashoboye kumupostinga kuri stati, ariko sinene bwamenye byinshi byari biri imbere, byinshi byari byinyegeje, bimwe bita behind the scene. Oui, mbega navyo ngo nibiki bakunzi ba Buja Hit TV? Amatwi yaransumiye maze ndabikurikirana, amaso arabibona maze ndabizana, maze ndatora ivyemeza, maze ndabizana, maze kuronka ivyemeza, ndavuga ati sino vyigumizamwo jewe nyene. Jury yaratoye, eka komite yaregeranye nayo nyene iratora. Habaye ukutumvikana, habaye ukucana canamwo hagati ya komite yariko iratunganya ico gikorwa hamwe na jury yari irimo abona kubwiye ariwe Cedric Bangi, Adomix nawe nyene, kana Delphine nawe nyene yarari muri iyo jury. Haribaye kudategurwa neza, kudatahukirwa neza, habaye amanyanga adasanzwe bituma yuko ujya muri rinzi wabonye yuko yabaye wa mbere atari kweri aho siwe. Ujya muri rinzi wabonye ati ngo niwe yabaye wa mbere. Amatwi adusumiye, eka n'amaso yose twarabibonye, twarabikurikiranye gose cyane. Umuririmbyi washoboye kubona yuko yabaye wa mbere bwari ububeshi. This Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera, iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. This Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. This Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. This Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. This Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na This Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri This Food bituma ngira amagara meza. This Food mama we waje hageze uri baba lao. Mvuze gutyo ni wacho bibaza singo Mr Captain mbega nabaye iki? Ukuri kose ku vyatunganywe ndabifise ngaha anye ku rupapuro, n'ubwo rupapuro riko rarengana ngaho onye kuri ekra yawe urashobora kubona ati uwa mbere
ntiyari Double J. Baratubeshe, badukubise icenga, badukubise amakorosi, baratubesha ngo indirimbo ngo y'umwaka, ngo indirimbo yarimwe amajambo meza, ngo indirimbo ngo yabuza abantu ngo kunywa inzoga, indirimbo ngo no kwishinga nofa niyo yabaye ya mbere. Bwari ubeshi bukomeye cyane, aho indirimbo yari kuba ya mbere, iyo nayo si yindi. Ndaza kwikubwira mu nyuma, maze kukubwira ati indirimbo ya no kwishinga nofa, Double J ntiyari mu kibanza cya mbere, ntiyari no mu kibanza cya kabiri. Oya kweli. Double J once again, mambo vipi mzee? Wewe ntiwari mu kibanza cya kabiri, ntiwari no mu kibanza cya mbere. Double J yafashe numero 3 mu makuru tugenda turakurikirana, mu makuru atohojwe neza. Numero 3 yari ya Double J, ariko baragerageje uburyo bwose bashobora kumugira ukunuku, bashobora kumuduza mpaka arashika kuri numero 1. Ngo mbega vyagenze gute? Ivyo byose ndaza kubabwira kuri Buja Hit TV. Bantu Boy, poleni sana wazee. Bakunzi wa Buja Hit TV, nkuko nababwiye Mr Captain nisomera ivyo mbona. Mr Captain ndabaha amakuru numva, amakuru ngerageza gutohoza nkayumva, sindimwo ntumbaze. Kamanzu birarenze. Uyu muri kano kanya rero nagomba ndagusomere. Vyancanze. Niyo mpamvu umengo sindabibona neza, ariko ndiko ndabisoma nkuko nawe uri kurabibona ngaho kuri ekra yawe, ukaba ari telefone, ukaba ari laptop uri kurakoresha, n'ahandi mudusanga ni kuri YouTube, twebwe nyene kuri YouTube. Guys, bakunzi ba Buja Hit TV, nagomba ndaguhe amwe mu manota yashoboye gutogwa na jury, Jury yitorewe n'isanganiro. Jury, comité de jury muri kano kanya nkuko nababwiye, comité de jury yarigizwe na Delphine, na Cedric Bangi na Adomix. What's up Adomix? Amakuru rero uko vyari bipanze, uko vyari bitonze, nagomba manje ndabisome guhera ku wa mbere gushika ku w'icenda. Nkuko nababwiye, ntumbaze birefu. Uwa mbere yari gutahukana agashimwe ka Isanganiro Award dukurikije amanota ya jury. Ya jury yari ubona wese uwundi ni Don Bright, aho yashoboye gutahana amanota 72 n'ibice bitandatu kwijana. Urumva niwe yari gutahukana ako gashimwe. Uwa kabiri ubona wese uwundi Amagaba, n'umugwi utamba intambo z'ikirundi, uwo mugwi nawe witwa Amagaba, aho washoboye gutahana amanota ashika kuri 52 kwijana. Uwa gatatu watwaye nimero ya gatatu, ubona wese uwundi ntigeza na kwizana 50 kwijana, ntigeza na kwizana 49 kwijana. Ubona wese uwundi ni Double J. Bantu Boy, mbega Bantu Boy vyagenze gute? Reka mbandanye kuri numero 4, nubwo narandiriye kuri numero 3, kuko aha kuri numero 3 niho hari hateye ikibazo kidasanzwe. Nta kuntu ushobora kumbwira umuntu ashobora gutahukana amanota ari munsi ya 50, amanota 48 kwijana, ngo ace arenga uwashoboye kuronka amanota 72 n'ibice bitandatu kwijana. Ubona wese uwundi ni Don Bright, niwe yari gushobora gutahukana kajya gashime. Mbega vyagenze gute ngo bashobore kumumanura? Ntibanamuvuge, ntibanamwambike n'umudari, navyo ntumbaze. Eka tugeze kuri numero 4, tuvuye kuri ya numero 3, ariyo numero yateje ikibazo, ariyo numero mubona nkuko onye wiwe ni Double J, kandi urabona yuko yarafise agashimwe. Sigwa we muta ntumbaze, navyo nzi. Eka numero 4 ubona wese uwundi ni Difficile, 4G. Vuze Difficile nshakse kuvuga 4G, umuririmbyi ariko araza nawe nyene atavyorosha, aho yashoboye kuronka amanota agera kuri 47 n'ibice bitatu kwijana. Uwa gatanu nawe si uwundi n'umwandisi w'indirimbo Melana. Yes, n'umwandisi w'indirimbo Melana, eka n'izindi. Nawe si uwundi ni Belly Music from Kanyosha, abo mu Kanyosha muraho. Yashoboye gutahukana amanota agera kuri 46 kwijana. Atari kweli nakwambie noma sana. Turacabandanya tugeze kuri numero 7. Narashika kuri numero 7, nagoma ndababwire umwe mu maririmbyi baririmba hip hop, umwe mu maririmbyi baririmba umudiho wa rap, eka n'izindi style ntumbaze ntavyo nzi. Go wona wese uwundi n'umuririmbyi yitwa
Beavers on the floor aho yashoboye gutahukana nimero 6 ku manota 48 kwijana. Reka rero tumanuke kuri nimero 7 nkuko nabemereye bakunzi ba Buja Hit TV. Uwo wese ubundi ni umwe mu baririmbyi bandise indirimbo gitari, umwe mu baririmbyi bandise indirimbo zakunzwe, ashobora gushutinga amavideo yiwe hanze, ashobora kuririmba agatoka, ariko uwo wese ubundi afise fresher, afise imishatsi y'irende numbaze. Uwo wese ubundi ni Lolilo Mzizi wajiwe. Lolilo Mzizi wajiwe mukuri kurambona ku ifoto yiwe ngaho onye n'umutipe kweri n'umuboga. Bavuga ngo sigaterera ivyuma ariko ntavyo nzi n'amakuru y'urusaku tuguma twumva aho yashoboye gutahana amanota agera kuri 42 n'ibice bitandatu kwijana. Lolilo Mzizi wajiwe. Nimero 8 zina giwe yanditswe nabi ariko nagerageza uburyo bwose bwo kurirondera, ariko amarori nayibagiriye muhira naryo mbona fresh. Reka nimanukire Mr Captain kuri nimero 8. Nimero 8 naryo mbona abakunzi ba Buja Hit TV, amarori nayibagiriye muhira. Reka nshobore kubandanya kuri nimero 9. Uwo wese ubundi ni umwe mu baririmbyi bakora neza, umwe mu baririmbyi bubatse izina bibagoye. Uwo wese ubundi ni MB Data. MB Data, mambo vipi? MB Data from Gatumba muraho yashoboye gutahukana amanota agera kuri 40 n'ibice bitatu kwijana. Reka rero tumanuke ku mugwi wa nyuma, ari wo mugwi w'icenda. Uwo wese uwundi ni umugwi witwa MTC. Abo nabo ni bande gabasha? Ni MTC aho yashoboye gutahukana amanota agera kuri 43 kwijana, wanganije na MB Data. Ayo ni amanota yatanzwe na jury, comité de jury. Ndabona n'amasinyatire basha ngaha guys, no bandiko ndababesha aya makuru nashoboye kuyatohoza neza. Signatire ndayibona ya Cedric Bangi, ni signatire meze fresh cyane umenga akora muri banki. Turacabandanya na Delphine nawe nyine yashoboye gusinya gasinyatire gatoyi basha. Ubundi nawe ni Adomix aho yashoboye gusinya urusinyatire rukuru mengo ni directeur general. Bakunzi ba Buja Hit TV, ayo yara makuru atohojwe neza na Mr Captain n'ikinyamakuru mukunda cyane arico Buja Hit TV. Twama tugerageza kubaha ibitosowe neza, twama tugerageza kubaha ibigezweho bikomeye cyane kuri Buja Hit TV. Ayo yari amanota yatowe n'umugwi komite ya jury. Bakunzi ba Buja Hit TV, ntibirahera ibara ryarabaye, ibara ryarakorotse kumutemere. Ubu naho aho umugwi wa jury washoboye kuvuga ati twe nitwo kwihanganira ibiriko biraba, nitwo kwihanganira ayo makosa yakozwe, nitwo kwihanganira ayo makosa yakozwe n'isanganiro na komite n'isanganiro, nitwo vyihanganira. Reka turabe ukuntu dushobora kwandikira umujejwe radio Sanganiro, dushobore kumubwira ati mbega ibintu vyabaye wowe bubizi, mbega ivyabaye wowe bubizi, harimwo urufuri, harimwo urufungu rudasanzwe. Yes, aho Komite de jury imaze gutosora neza ico kibazo, ikifata intumbero yo kwandikira ikete ku muyobozi wa radio Isanganiro. Radio Isanganiro baramwandikira ikete. Iryo kete naryo sirindi mbega baryanditse ryari. Iryo kete ryanditswe kuri uyu wa 30 uyu nyene wa 30 itariki zitatu mu bihumbi 2021. Ni kete ryanditswe na komite ya jury Isanganiro Awards 9e edition. Nimero za telefone sinorinda kuzisoma, byabereye i Bujumbura mu Burundi. Reka dusomire ikete mbega handitswe mwibiki bakunzi ba Buja Hit TV. Komite ya jury Isanganiro Awards 9e edition, Bujumbura Burundi. Bujumbura kuwa 30 ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2021 ku muyobozi wa radio Isanganiro i Bujumbura. Ihangiro kubeshuza.
bakunzi ba Buja Hit TV, ikete nkuko uri kuraribona niryo ngaho onye winikete ryanditswe na komite ya jury yari gukora muri iyi sanganiro ya 9e edition. Ikete ryandikirwa n'umuyobozi wa radio Isanganiro Ibujumbura. Ihangiro ry'iryo kete ryari kubeshuza ivyabaye mw'iryo higanwa rya Isanganiro Awards 9e edition, aho iryo kete ryanditswe n'abari bari muri jury yiyo edition y'icenda. Muri bo nyene bari muri iyo jury nkuko nababwiye, iryo kete ryanditswe na Cedric Bangi, ryandikwa na Delphine, ryandikwa na Adomix. Aho kuri iryo kete nkuko mubona hari amasignature yabo mpejeje kubabwira, aho baryanditse itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mu 2021. Iryo kete ryari ryo kubeshuza ivyabaye, aho bavuga yuko muri iryo kete nashuye kurisoma byinshi, harimo ivyo bavuga yuko ati amajwi bari guhabwa, amajwi bari guteranyiriza hamwe atashoboye gukurikizwa, aho bashimye gufata ivyo batashoboye guhuriza ko, maze komite yari bijejwe itanga amajwi atandukanye na ya jury. Ivyo vyabaye ku munsi bariko baratanga agashimwe. Bakunzi ba Buja Hit TV, nako tutagira kugira ngo dushobore kubazanira amakuru atohojwe neza, amakuru atarimwo agatosi, amakuru atarimwo ibara ryirabura. Nkuko nababwiye, nzokwama ngerageza kubazanira ibintu biriko bigenda neza n'ibigenda nabi hano muri industry ya music no mu bindi. Bakunzi ba Buja Hit TV, urashobora kwisomera iryo kete maze ukagira pause ukarisoma neza. Iryo kete nkuko uri kurayibona imbere ya ekra yawe, ukaba uri gukoresha telefone canke YouTube yawe iri kuri laptop. Bakunzi ba Buja Hit TV, nariko ndabeshuza, nariko ndarengana, nariko ndivugira byinshi, ntimubimbaze byinshi nivyo onye mwabonye ngaho onye. Ibihamya twaberetse n'impapuro zimwe twagiye turaronka, twagiye turatohoza ahanino amatora uko yari kugenda. Batatu ba mbere mwabumvise. Ego ndabashimiye gose abantu mwese mwariko muradukurikirana kuri Buja Hit TV. Ryari ryajwi rya wa mwana wanyu, wa mwana w'igihugu, wa mwana w'u Burundi, uwo nawe si wundi ni Mr Captain Dollar Capital, the voice killer. Mu buhinga bw'ivyuma ni CK Professional, niwe atuma mubona ayo subscribe aduga, niwe atuma mubona image zigenda ziracana ko, niwe atuma mubona ibintu bitagase nkuko mubona biriko biratagata. Ndabashimiye gose abantu mwese mwariko muradukurikirana kuri Buja Hit TV. Guys, uyu munsi sinari kumwe na cameraman, ahubwo uyu munsi nari kumwe n'uwanafatiye microphone, uwo nawe si wundi ni Juma Jokes. Ndabakunda cyane, big up sana, ciao ciao.